indanzi y'amajambo iravuga ngo Abisirayeli bihanye Uhoraho abakiza Abafilisitiya. Ab'inzu ya Isirayeli iyo sandugu imaze kugera i Gileyadi, ab'inzu ya Isirayeli barondera Uhoraho batuntuye. Imana uyu munsi yavuganye nanje ku bantu barondera Imana batuntuye. Hari abantu barageragezwa na Satani, mugabo babandanya kuja gusenga, basenga Imana, barondera Imana, bakabumva amajambo mabi abaca intege, ariko bakabandanya kurondera Imana. Hari imitima ituntura kugeza ku rugezo abagusa yabuze umuntu abwira ikintu, aronse umuntu abwira ikintu aca asuka amarira menshi cyane, yaratuntuye mu mutima. Abandi bagatuntura bagatwenga ku maso badatwenze, mugabo ku mutima hariko igisebe kinini ya cyane. Abandi bageze mu badamu bagenzi babo bagatwenga, ariko mu rugo nta munezero na gatoya. Abandi bageze mu bagabo bagenzi babo bakanezerwa, bakagerageza kwisanisha n'abagabo bagenzi babo, ariko mu rugo iwabo nta munezero na mutoya uriyo. Imitima yabo iratuntuye, mugabo abo bantu baguma baza kurondera Imana, kandi abo bantu Imana igomba kubiyereka, abo bantu Imana igomba kubakora kutaragura iki. Kandi ababikubwira nabo ntibaba bararongogwa, kandi ababikubwira nabo ntibaba baragura imodoka, ariko bakaguma bagutumpuza kugira ngo uhebe gusenga, bakubwira ngo iyo Mana umuza kurondera ko nta kintu na kimwe iragukorera. Umutima hatuntuye. Uyu munsi Imana iragira icyo ikoze kuzibaga imitima abantu batuntuye. Kubera iki wemeye ko mvukira muri uyu muryango Mana? Kubera ko utampagaritse ngo sindongogwe n'uyu mugabo? Kubera iki wampaye uyu mugore? Imitima yawo uratuntuye, imitima yabo iratuntuye. Bagenda mu kazi ariko batuntuye, bafata bisi ariko batuntuye, bazunguruka mu gisagara ariko batuntuye, basangira na bagenzi babo mu maresitora ariko batuntuye. Abonye abakobwa bakuriye hamwe bariko barambikwa impeta, agaca atuntura mu mutima, kavuga ni Imana, jewe igihe canje nigihari. Umuryango uri kuramubwira ni twakurambiwe, dusohokere mu nzu, genda urondera iyuja, genda urondera ahuba. Umutima ukaca utuntura cyane, akuzura intuntu mu mutima. Hariyo n'abandi batabasohora, mugabo babereka ko batakibashaka, bakabereka ko abo bantu bahatevye, batanguye kurambirana. Imana igukize intuntu, igukure mu gahinda, woye kurambirana mu izina rya Yesu. Imana igucire inzira, woye kurambirana mu izina rya Yesu. Imana ikuremere umuryango musha, iguhe amahirwe ya kabiri, woye kurambirana mu izina rya Yesu. Naho mba kwa runaka ariko bandambiwe, bakaguma bakugwanya, bakakubuza gusenga. Utashe mwijoro, utashe utevye ni kibazo, wiriwe muhira ni kibazo. Wiriwe muhira bavuga ngo uyu nawe yirirwa yicaye araba televiziyo, atuza amaguru ari mu gitanda nta kindi. Usohotse gutembera vuga ngo uyu nawe n'amaguru gusa guma yerera, nta kindi akora, nta kintu amaze ni ukuyerera. Raba aho yasohokeye n'ubu ntaragaruka. Ugize ngo usohoke ni ingorane, wiriwe mu nzu ni kibazo. Bakurambiwe, ufise intono n'agahinda kenshi mu mutima. Imana ishireho impamvu intono n'agahinda bihere mu mutima wawe izina rya Yesu. Ndabwira ni cyacu ubusambanyi, umuntu aba agwaye umusonga umwishe, mugabo agasambana, akagenda agasambana kandi umusonga umwishe. Urumva imbaraga zica. Ibaze ko ufise umusonga wo mu rubavu, mugabo ukavuga naho ndawufise abikora tu. Imana idutabare, Imana idufashe cyane. Umuntu akabazi yuko afise ibintu byinshi byo gusengera, kandi ibyo bintu akabazi yuko niyo abatari umugororotsi Imana idashobora kumugirira neza, akabishira ku ruhande, agategura icyaha, akagipanga, akagitegura, akagishyira mu ngiro. Ijambo rivuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni gisese imbere y'Imana. Urabizi yuko
urafungura uri ku rusengero, Mana girira neza umwana wanje, Mana nyibuka nanje mpezagira, Mana nkizi ingwara, Mana ntara mugabo nkizi kari kwa Mungu, ariko kwa gatandatu ufise gahunda yo kugenda gukora icyaha. Hariyo n'abandi baba bari mu rusengero ariko bariko barandikirana n'umuntu baza gukora icyaha basohotse mu rusengero, ariko aragipanga umuvumo mubi. Abantu benshi barumye barakakara basigara mu kirere cumaganye. Kubera iki? Baregera Imana bahejeje bakaja no kwegera icyaha. Ni kuvuga abo bantu ntibakonje ntibabire, mpwemu w'Imana cabata bagasigara ku izina ngo ndi umukristo. Uzokwinjira mu rusengero wumve nta bwiza bw'Imana buhari, nta bitangaza bibayo, nta kubohoka kubayo, nta onction ya mpwemu yera ibayo, nta bwiza bw'Imana bumanuka, nta biboribori by'ijuru bibayo, kubera ko abo bantu bahagaze ku Mana, bahagaze no kwa Satani. Mpwemu w'Imana yarabaciriye kera, ntibakonje ntibabize, nta bwiza bw'Imana buba muri bo. They are walking dead, n'abapfu bagenda. Uyu munsi gupfa ntibisaba imyaka myinshi. Nejo mushobora kuvyuka ugasanga umuntu banditse ko RIP, rest in peace. Iyo wese ishengero kukijijwe naryo rikubesha kugiye mu ijuru. Ku munsi wawe wo gupfa kumva baraza bakavuga ngo yo yari umuririmbyi, yaririmba neza, yari umusenzi, ntiyasiba gusenga, yo yari umuvuga butumwa mwiza, yo yari mu bwiza bw'Imana. Kumbe bagumubabesha kuhagaze ku gicaniro, usohotse mu bwiza wacuraba ukagenda ukarondera aho winyegeza, usohotse mu kanyosha wacuraba ukatira, usohotse mu ngagara wacuraba ukatira. Urabesha ishengero kukijijwe, usohotse mu buyezi wacuraba ukatira. Ku munsi wo gupfa baje kumva yaba ariko baremba ngo aheza ni mu ijuru, nandi ataho muzopfa musubiye guhurira wagiye muri Gehinomu, bakakubesha ngo bagiye kubonana n'Imana. Nta hamwe bigeze guhurira n'ijuru. Imana ikugwize kw'imbabazi. Hari abantu benshi bakoze ibyaha byugara ikirere cy'ubwiza bw'Imana mu buzima bwabo. Imana idutabare cyane, Imana idufashe, Imana idufashe. Iyo utanze uratanga cyane, gutanga ni byiza kandi uri kurubaka mu ijuru. Mugabo ni watanga cyane, ntutegure iherezo ryawe, uzosanga ibyo watanze bibaye impfabusa. Hariyo abantu bose ibigirwamana by'inzoga ariyo ya mbere iganza mu buzima bwawe, atayironse ntaronka itiro, atayironse ntafungura. Icyo ni ikigirwamana. Ikintu cyose gishobora kugutwara umwanya kikakubuza umwanya wo gusenga. N'umusheri wawe urashobora kumugira ikigirwamana. Hariyo abantu bafata amasaha, isaha ya mbere saa 4 z'ijoro, saa 5 z'ijoro, saa 7, saa 8, saa 9 z'ijoro, ariko avugana n'umukobwa agiye gusenga, asengera mu ishuka. Mana turagushimiye ko wabanye natwe, tuzuka tuzima. Amen. Tujya wundi mwavuganya amasaha ku kazi wigeze uruha, ariko umwanya wawe ni Imana n'amasegonda wabigize ikigirwamana. Imana idufashe cyane gose. Umugenzi wawe, uwo mwirigwana, uwo murarana, uwo wiyegereje ashobora kubaka uruzitiro rw'ubuzima bwawe cyangwa akarusenya burundu. Mbariza mugenzi ati ninde wiyegereje mu buzima bwawe? Ninde ari hafi y'ubuzima bwawe? Inshuti yawe, wa wundi musanga mu buzima bwa buri munsi, arashobora kukubakira uruzitiro rw'ubuzima, akagufasha ugahagarika ubuzima, ukavuga ni kuba uyu munsi ngeze ahantu naragize mu buzima bwanje, naragize umuntu w'agaciro mu buzima bwanje, naragize umuntu mu buzima bwanje. Ariko hariyo umuntu ushobora kugira umugenzi akakugira inama z'ubusambanyi gusa, akakugira inama zo kwiba gusa, akakugira inama zo guhemuka gusa, akakugira inama zo kunywa ibiyobyabwenge
gusa akakubwira inama ngo nimba wageze stress genda mu cyuma unywa ibimogi, genda mu cyuma unywa ibitabi, akica ubuzima bwawe n'akarigaragaza kakarangiza burundu. Umuhungu agahanuza umugenzi wiwe, abandi ngo wewe nturagira ntiyo ngo urimbwa ngo nta kintu uzi, uri kobono ni nta byawe, ngo none ngo bovuga ngo uri umuhungu wewe. Nawe agaca agenda akarondera imparaya cyangwa akarondera umwana w'abandi. Hari uwo biheruka kuba ko nk'uko batangura kuvuga ngo wowe ngo nturagira ubundi ngo yo urimbwa kweri ngo nta byawe ngo ntacurije. Uwo nawe aguma yicecekeye yihoreye, kumbe bariko baramuroga mu matwi ariko yakira uburozi. Nta nico yishuye hatarahera indwi zibiri twumva ngo yafashe umwana ku nguvu, yafashe umwana w'umukobwa ku nguvu, ubu ari mu mpimba. Ubu duburi mu bihe bibi aho usanga abakobwa bakoze ubugwi ku mashure, bakoze ubugwi mu kazi, bakoze ubugwi mu magroupe atandukanye, bahanahana ngo hari umuhungu ariko arakenera umukobwa akaravuze ngo hari uwiteguye, hari uri ready, akaca agenda. Ibintu vyica ubugingo gusa. Kandi hari abantu abakristo bari muri ayo magroupe nyene bari bafise nabo bagenzi kandi bitwa n'abakristo. Mu izina rya Yesu Imana ikubohora ico cago Satani yagushizemo, Imana ikure iyo minyororo mu izina. Hari abantu bafise amatelefone uyaravyemo kumigo, ufise ama video y'ama pornography muri telefone, muri carte memoire ya witeze kushaka kubona ubwiza bw'Imana, witeze kuduga mugakiza ko wakira ingabire za mpwemu yera. No, naho ushobora guhurira na mpwemu yera, uzoguma winjira mu nzu wana Imana suka ko mpwemu wawe, suka ko mpwemu wawe. Abandi baguma buzura, abandi baduga mu mavuta, abandi buzura imbaraga z'Imana, nawe ugenda uraba ibintu vyica ubuzima bwawe gusa, killing your life. Abisirayeli bamaze kwihana bagahindukira, batumbereye kuhoraho, batumbera kuma, baratahura ko bakoze icyaha, barahindukirira Imana. Sinzi ko ngaho hari umuntu yatahuye ko ari mu ntege. Bamaze guhindukirira Imana, begera Imana, hanyuma arabasabira imbabazi bose. Samweli arabasengera. Uyu munsi ndasabira imbabazi abantu kandi ndabasengere mu izina rya Yesu. Abisirayeli bagira ukwizera, barahaguruka kubera ko babateye bari kumwe n'Imana. Imana iri ku ruhande rwabo, ibyabateye byose ntibyigeze bironka ikibanza kubera ko basanze uburinzi bw'Imana buri ku buzima bwabo. Let me tell you something. Igihe cyose wagarutse ku Mana, ibizogutera byose uzobirabisha amaso yawe, naco bizogutwara mu izina rya Yesu. Abantu bazovuga amajambo ubarabe, wihorere, bitembagaze bonyine bijane kubera Imana izobiri ku ruhande rwawe. Abagwaye bakire, ndategetse ingwara z'amaguru, ndategetse ingwara z'umugongo, ndategetse ingwara zo masigo, ndategetse ingwara zo mu mbavu, ndategetse ingwara zo kumeneka umutwe,